Jewe nitwa Nzoyisaba Eveline, nkaba navuye mu Burundi mu kw'11, nkaba navuye ku kigo co mu Carama citwa Bujoso, nico navuyeko nsafira nzino, hama nkaba nagize ikibazo mu nzu bansizemwo mu kwezi kwa mbere, nanyereye ku ma esikariye bahamenya amazi, maze rero kunyerera kw'ayo ma esikariye nagwiriye umugongo, ngwira umugongo ugira ikibazo, ntibampaye imiti, ahubwo ho kumpa imiti bagumye bankoresha ubuzi bw'inguvu, nkanyukura ibitapi na borosada, nkaja kuvyanikira, nkongera nkacomora amadirisha nkaja kuyoza, kandi mwumva naragize ikibazo mu mugongo, ngize ndamubwire mabuja ati jewe naragize ikibazo mu mugongo, urazi ko nanyereye ku ma esikariye mutambuje ati ndababara gose, agaca ambwira ngo rano mavi ngo nturwaye, kandi ngwaye, rero ubu umugongo uguma udihagiza nk'amashira, umenga n'amashira adudubiza mu mugongo, kandi ntibikunda ko nicara nguma ndyamye nubitse inda, amafyigo nayo mu kundya yigera hejuru, umugongo ukandya, rero babonye ngomba mpfire mu nzu yabo, baca baranyuriza imodoka banzana ngaha kuri ofisi iri ngaha inajirani, aha inajirani niho ofisi iri, hakorera umwarabu nyene yitwa Omari, uwo mwarabu ahakorera niko yitwa Omari, rero maze kugera kuri ofisi banzanye mw'uku kwa gatatu kuri ofisi, niho banzanye, urumva uko kwa kabiri kose kwaheze nguma nkora kandi ngwaye, akaguma nkoresha ngwaye, nabimubwira akambwira ngo ninkore ngo mpembe amahera kandi ngomba gupfa, burya ntiyarakingaburira, niho navuga ati jewe ndapfuye, aha anya naraheze, ntiwoba ukimenya, sinkiri umuntu, rero baca baranzana ngaha kuri ofisi, ubu niho ndyamye, rero nashaka muntabarize n'ukuri, maze kugera ngaha kuri ofisi baciye bambwira ngo mabuja wanje ngo niwe ndihira viza, ngo kubera ngo ayo mezi 3 yaraheze, ngo irya viza naziyeko ngo ntiyoba ikinsubiza mu Burundi, ngo mabuja wanje ngo niwe ngo andihira viza, rero mabuja wanje urumva n'ukwezi kugira kabiri, uko kwa kabiri kwaburamwo imisi 6 kugira mpembe, n'ubu ntarakumpembera, amahera ntarayarungika ngaha kuri ofisi, rero nashaka muntabarize n'ukuri, jewe ndabe ingene yorungika iyo viza yihuse, kuko je ndumva ubuzima bwanje burasinzikaye n'ukuri, jewe nsigaye ndira nk'umwana, kandi ndi umuntu w'umugore mvyaye 4, nkarira kubera ububabare mfise, rero n'ukuri ndabasavye muntabarize, n'ukuri jewe ndabe ingene yorungika iyo viza, hama jewe nkasubira mu Burundi bakantaburira itike y'indege, kuko bambariye ngo atarungitse iyo viza ngo nta kuntu bontaburira itike y'indege ngo ntahe, nashaka rero mungirire inguvu n'ukuri muzoba mukoze nk'uko muri abavyeyi mwama mudutabariza, muntabarize jewe nsubira mu gihugu c'Uburundi ntahe kwivuza, muzoba mukoze, ego kuko niyo ofisi banzanyeko nta kinini namba narose, ndyamye uko nyene, nukuri narakamye amaraso, sinkiri umuntu, naronze naraheze, rero nukuri muzoba mukoze, Imana izobahemba kandi izobahezagira, ngize ndondere ku kigo navuyeko mu Carama, ico Bujoso, harongoye umushefu yitwa Jean Claude, yaciye ambwira ngo abino ngo bariko barabikora, nagira ndababaze bakambwira ngo mabuja wanje ngo nta kintu aribwiriza, nawe n'umuntu w'ikibi n'umuntu w'inzigo, umuntu honyene yankoresha ngomba gupfa, mwumva mutamvugiye, mwebwe n'ukuri mudukuriye nkuko mwama mutuvugira, iyo viza n'ukuri nayo azorungika, ahubwo ashaka nzopfire mw'iyo ofisi nkuko yashaka mpfire mu nzu yiwe, n'ukuri muzoba mukoze, muzoba mumfashije, Imana izobahemba, ego sawa murakoze. Inshuti zanje bakunzi munkurikira kuri chaîne ya YouTube Daniel Mugisha
uyu mwumvise n'umurundikazi atabaza yabivuze aragwaye yaravunitse umugongo mwavyumvise. Imbere yo kugira jewe ico mvuze nagomba mbanze nitangire kwanza impanuro imwe yonyene gusa, sinshaka gutanga impanuro nyinshi. Barundikazi muri Arabiya mu bihugu vy'Abarabu, nkuko nama nabibabwiye, zamusigaza agatsi ka nyuma. Ni ukuvuga ngo umwarabu uko atagukunda kandi nawe ubizi, uza umera kujya ko muri filime metre na asase bariko baragwana, metre arakubitwa agahwera, asase akishima ngo namunyaye, hanyuma metre ukazobona arivyukiranije ku munota wa nyuma. Icyo ngombye kuvuga ni igiki? Wumvise uguye hasi umugongo ukavunika, cupfa gose ushuremba. Niyo woba wumva ufise utuguvu dukeya, remba. Niyo bazabakubita nuhwere. Urumva ikintu cisha abarundi n'abarundikazi, turubaha turatinya, iki tucemere kandi tucyumvikane ko ndakizi n'umuco wacu, sinona bashinja pe. Ibi rero ku mwarabu ntashimubwira, wowe ubonye vyanse nturinde ko ugera ahantu udashobora no gutambuka, cupfa hakiri kare. Umwarabu aguma abona ko wapfuye kandi ukiriho. Nk'uyu yavunitse umugongo yaca arambarara agaca agorora amaguru, bakakubita akarambarara, ntiyari kugera haza yihata yiyanda akora yaravunitse. Oya, yaca yigira hakiri kare, yari gusigaza agatsi ka nyuma ntabageze hageze. Umugore yarabandanije arahata, mwavyumvise, yaravunitse yarageze gushika naho vyanka. Harya rero ni wewe wiyishe. Ndazi ari ngo zigoye udashobora kugirane, ariko vraiment muze muri yaranja aka kantu umuntu wese nyumvise ngaha azoza aragira ku gafendi kugena mana nabwiye turi kurakora ibikorwa. Irukanka muri dushe, genda wugurura amazi, uce wicara kuri toilette, ugume wateze amatwi wumviriza hanze, wumva ko aza kudodora. Aje cufata cya kiboro, poma amazi ku bihome, unyukure nk'uri karakora akazi, asange ni yashu yakurenze, kumbe wariko yakubita pompaje muri dushe. Ega nta nahandi ukorera sport. Imigongo yanyu n'amaguru yavyimbye kubera ngo muhagaze. Ugeze muri dushe, fukama, shira amaboko hasi, ubura kubita pompaje bukebuke. Nawe uburigorora ko bajya abantu bagomese bana. Bizobafasha ko niyo woremba hasigara agatsi ka nyuma, kuko bo ntibatunezwa. Kubaha kwacu n'uruhombo kuri twebwe, mugabo n'inyungu kuri bo. Uyu Murundikazi yaratabaje agency ya Murungitse, murumva ntacyo bamariye, ariko aratabaza n'ubu amaze igihe kinini agwaye, barase kumurihira itike mw'abantu kandi mwumva n'umushahara wiwe vraiment. Kano kantu, izi ngorane zimaze imisi ziba muri Arabiya mw'abantu, leta yacu y'u Burundi irakwiye kuraba ukuntu yokenyura umukenyuro aba bantu bahaye uburenganzira bwo kurungika abantu muri Arabiya, bakaraba ukuntu bakenyura hakiri kare, kuko abarundi bagiye kuzohera, bagiye kuzohera kandi abantu bariko barapfa ni benshi. Abariko bitwa ngo bakurikirana aba bantu ntibakurikirana, abandi barondera inyungu zabo. Je nandi ndumviye bizoherera bikananira. Ubwanje leta ikwiye guhindura amategeko. Bano basafirisha bumvise amaraporo nk'aya bagaca bakubwa uburenganzira bwo gusafirisha. Shaka bende, ega ni leta itabikoze nizo biri kwitukisha, kubera yuko ubu abantu bavuga yuko igituma amakampuni akora amakosa ari ay'abakoroneri, ari ay'abagenerali, ari ay'abategetsi ba ministre, ari ay'abakuru b'imigambwe runaka. Ibi rero bizocafuza leta, baze bavuga ngo mucuruza abantu kandi murondera ko abarundi biteze. Je ndavuga ko leta ishaka ko abarundikazi batera imbere, biteza imbere, kandi abamaze kwiteza imbere si bake.
mugabo aba bantu muha uburenganzira bwo kusafirisha bano bantu bazobacafuza. Bazobacafuza gute? Kubera ko ivyo bababwiye bakora ntibabikora, kandi bigaca bigaruka bikaza kuhafekita abanyagihugu, abarundikazi bagapfa bagahura n'ibyago, bigaca bitanga ishusho mbi ku gihugu ngo abarundikazi baragurishwa nk'inyagano hama ntibakurikiranwe. Woca ubiharira guteganya kubahwa leta y'u Burundi? Kandi abarundikazi remwe mwatanze urusha rwo kuja muri Arabiya, hanyuma kandi mugize neza da, nukuri leta yagize neza, nabiye kuje ndayishimira ku ruhande rwanje. Mugabo aba bantu bagiyeyo bice bigaragara ko nta mategeko akurikira amasezerano Uburundi bwagiranye na Saudiya yo gukingira abarundikazi. Nta mategeko yo gukingira abarundikazi ahari, nta mategeko yo gukingira abarundikazi ahari. Nimba ahari kubera ko adakurikizwa, nimba ari amashirahamwe atabikora akwiye kugabwa. Ngarukirije ngaho, abana baragowe b'abarundi. Nk'ubu ubu natangiye uza nakora ukunyene, nerekana nayo mashirahamwe ndayerekane, hanyuma ubwo rutonde murubone murabaye mashirahamwe, abantu bayo batabakurikirana barungitse muri Arabiya, hama mwe leta nk'umuvyeyi muze murabe icyo mwokora. Ahandi hoho erega iyo ibi biba amashirahamwe akavugwa, abantu tukaberekana ngaha, n'amashirahamwe akabamenya imyirondoro yabo iriko, ntibanabakurikirane, ntaco babwiye. Urumva ntibagwayo, ntihagire icyo tuba, ntibapfungwa, ntibaherayo, ntihagire icyo tuba, ntibazigira bagira inguvu zo kubakurikirana, kubera yuko leta ntibinezwe, ntibabakurikirana, ntibabugarira, ntibababaza abantu bahuye n'ibyago. Nuko bimeze. Upfuye ntibabwira ati murihe, none ntimwumva namwe yuko erega botinya mu gihe upfuye muvuga ati okay, nimwendamirize umuryango wiwe kuko yapfuye ari kuri misiyo yanyu ku kazi kanyu, nimwe mwari amahera. Burya baza ko barabakurikirana. None umuntu arapfa agapfa nk'igihere, ntihagire n'umuryango we ntihagire icyo uronka, hama amashirahamwe ngo hava akagira inguvu, wapi ati ntibisanzwe bagombe bapfe. Birababaje gusa. Ndabashimiye, ndazi leta si umwana, leta si inzane izokorera ko ndabizi. Ndabashimiye, nta byinshi mvuze. Uyu mwana w'u Burundi murabe mumufashe, turabitanga aho bisabwa hose, mugabo turebe ko yotabarwa.